Kaze bakozi ba K9 TV mu biganiro vyacu kuno musi rero twagiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura kwakira umuririmvyikazi w'umurundi Sandi arimba indirimbo zo kuninahaza no gutazira Imana. Yaje rero ava mu gihugu ca Canada, yasanzwe aba afise vyinshi atwiganira atubwira hano ngo yashitse bitubwira vyiganira kuri micro ya K9 TV. Kaze tubikurikire. Murakoze cyane nanje ndishimye cyane nukuri Imana ibaho umugisha ntabyo nari niteze mungiriye aga surprise murakoze ndagiwe cyane bo twatebeye kwanza muri Kenya amasaha batubwiye ko twuririra ko siyo twuriyeko hama ngaha naho muri OBR bampagarikije gato irazi ko mvuye kure kameme nzanzanye ibintu byinshi nico gituma ego Sandi n'umurundi kazi navukiye mu Burundi nari maze imyaka 9 ntari mu gihugu ndi mu gihugu ca Canada ndi umuririmbyi wa gospel music umwamikazi wa gospel ndazi ko ako kari kubashitura gatoya ariko nukubera ndi muri kategori ya music ya gospel music nico gituma nise umwamikazi wa gospel music nkuko nawe umugore wawe ushaka kumwita umwamikazi jewe nabibonye ibisanzwe kuri jewe kubera nziga ituma navyiyise ntabwo ari kwishira hejuru cyangwa ntabwo nuko ndi muri kategori ya gospel nico gituma nise umwamikazi wa gospel umwami ni Imana Yesu. Sandi tukiri ngaho nyene ntiwatubwiye impamvu nyamukuru yatumye wita umwamikazi wa gospel ni kubera iki wisu washibye ko wita umwamikazi nagisiguye ko nise umwamikazi wa gospel kubera ndi muri kategori ya gospel music ndi umwamikazi wa gospel kubera ndirimba gospel hanyuma abandi basanzwe bari ba gospel nabo nyene n'abamikazi ntibashimwe kuvyiyita mugabo uri muri rya kategori nawe uri umwamikazi wa gospel ko nico gikorwa cya ukora mu Burundi nje kuririmba kuko hariya usanga bitoroshe nta support dufise abantu dushaka gushira mu video ngo badufashe mbo naciye kwanza ntimwakimbagije je sinje mva muri Canada ko iki mutambagije niyo mvura mbo naciye muri Tanzania kurondera ama collaboration Imana yarabigiyemo n'ukuri vyagenze neza nubwo byafashe umwanya munini ko baronka umwanya je nkawubura ariko rero nje kumarira ibikorwa ngaha mu Burundi kandi kubera ari hari muhira niho ofise n'ibikorwa byinshi nje kuririmba cyo gikorwa je nibaza ko kiriho mugabo tukishaka kubivuga ko cyane ariko narateye intambuko hagenda hari asinaringiye gufata ifoto gusa naringiye gukora oya bivanye nuko nari narakoze cover indirimbo ya Bahati Bukuku yarashimye kunyakira muri eglise yuko ubuntu ni umupasteri aranyakira muri eglise yiwe kugira ngo nje kuririmba ijya ndirimbo mwarabibonye ko yanafashije no kumfasha nico gituma ntashimye kuguma ndirimbira mu gihugu ca Canada kuko ntabwo vyoroshe yuko abarundi bose bomenya nje mu gihugu
birashobora gushika nkakora ama concert birashobora gushika nkakora kijya kintu kizotuma kandi n'ibintu byiza indirimbo nziza n'ama movie yose twende kugira amenyekane nyene mu gihugu cyanje oya ntabwo ari ico gusa je nibaza ko ari kubera bivanye n'ururimi n'ibihugu by'icongereza n'igifaransa nibaza ko ari ico gituma tandirimbo zacu bavuza ko ntabyo botahura ibyo turiri nibigumbagumba byinshi ko bari bamaze imyaka myinshi batambona ni famille yanje yego na Jenny kawushije nahatswe gusa abuze gato mu Burundi nkumbuye byinshi nari nkumbuye abaho nari nkumbuye nyene ukungene hameze akabeho akayaga kaho abantu baho ninjya nzovyibuha cyane jewe n'ukuri nkunda kuvuga ati byose ni Imana yarapanze ko nzokorana n'abandi baririmbyi ba gospel bizokunda ariko atari Imana yapanze sinibaza ko bishobora gushika ariko ndavyifuza sinovuga ko ndavyifuza tugiranire ubumwe dukundane dushire hamwe nkuko mu bindi bihugu bibanye babikora hari ikintu tugiye kuyikorera ndashaka kongeramo sishaka kuyivuga ko cyane mbwa bikunze nzogira conference shaka kongeramo ikintu cyo kukuza impano z'abantu gufasha abantu bafite impano tukaraba ngene nabo nyene bashobora kugira ico bakoze bakerekana impano zabo antuka tuzobivuga ko mu nyuma ngiye kubipanga no comment ntabwo ibintu bya famille ntabwo shaka kubishira muri social media ntabwo nubaye okay merci